haraherutse kurekugwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ibyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Arangiyome Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbega abo batezuriwe kubera leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo kugara amakambi y'impunzi z'abarundi zigategereza gutahuka hatarenze impera z'ukwezi kwa gatatu, izindi nazo impera y'ukwezi kwa ruheshi. Mbega leta ya Tanzania mwumvikanye iki? Haraherutse kurekugwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ibyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Arangiyome Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbega abo batezuriwe kubera iki? Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVU mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Uprona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 66 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Namba batezuriwe ku mvo z'amagara, abandi nka muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi avuga ko agwaye mu mutwe akaba yagirijwe kugandagura ababikira b'abataliyano. Abo nabo ivyabo bizogenda gute? Kibajije nde? Umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa. Tukiri kuri ivyo bijanye n'ubwicanyi bw'ababikira, ko mu Butaliyano buguruye dosiye bagafata n'uwitwa Guillaume Harushimana, muri ko mukorana gute kugira ukuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi bwabereye ku butaka bw'u Burundi? Murakoze. Kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze mu gihe kinini, bumaze igihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo wambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mu ibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura, mu gihugu cyose baguma barekura. Rero ntibarekura ngo nuko umuntu avuze ngo iki kimeze gutya canke gutya, baratohoza bakaraba koko ababikwiye. Hari n'abarekuwe kubera ibyaha bagirizwa ari bitoyi, hari abarekuwe kubera bafunzwe bafise imyaka myinshi, hari abarekuwe kubera babisabye kubera imvo zitandukanye. Rero ndamuremesheje n'abayavuze ubushikiriza amanza nibwo abashikira bakabona koko ivyo bavuga nivyo, nta kabuza bazobarekura kugira nabo batezurirwe, na cane cane yuko uye ubushikiriza amanza ico buriko burakora ari ukurekura abashobora gutaha kugira ngo batezurire amabohero afise ibiharuro vyinshi. Yaciye sindiko no bandanya ku kibazo yabajije, yaciye avuga ati kukijanye ni dossier yo kugandagura ababikira bo mu Kamenge, hariho witwa Guillaume aheruka gufatirwa mu Butaliyano. Ati mbega uno munsi ubutungane bw'u Burundi buriteguriye gukorana n'ubutungane bw'Ubutaliyano. Mu migenderanire hariko ukuntu ubutungane bukorana mu gihugu iki canke kiri igihugu cy'u Burundi n'ikindi gihugu haba harimo dosiye nk'iyi yavuze. Rero amategeko arakurikizwa, amaze gukurikizwa nta kabuza. Mu gihugu cy'u Burundi nta kudahana ibyaha kirimo, iyo icyaha kigaragaye kiratohozwa hama kigahanwa. Rero bazoca baraba uko izo manza zitohozwa hama zikaburanishwa, hama leta y'Ubutaliyano icivugana n'u Burundi kugira ngo ijya dosiye ibandanye. Murakoze. Mbere leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo kugara amakambi y'impunzi z'abarundi zigategereza gutahuka hatarenze impera z'ukwezi kwa gatatu,
izindi nazo impera y'ukwezi kwa ruheshi. Mbega leta ya Tanzania mwumvikanye iki? Mukibajije nde? Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Uko cifashe no kubukurikira mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze ku magenekerezo ya 2026 gushika ku 2028 harabaye inama y'inyabutatu yabereye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyo nama yahuza abegwa n'izo mpunzi aribo igihugu c'u Burundi, igihugu ca Tanzania n'ishira hamwe HCR rijejwe ivy'impunzi kw'isi yose. Muri iyo nama rero izo mpande zitatu zari zumvikanye gutahukana impunzi z'abarundi zishika ibihumbi 143 ziri mu ikambi zibiri, ikambi y'Induta n'ikambi y'Inyarugusu. Bumvikana yuko bazoba batahukanywe mu Burundi bose kugira ngo ikambi y'Induta ibe yugawe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma ikambi y'Inyarugusu nayo ibe yugawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Rero bari bumvikanye yuko kundwi bazoza mu Burundi turakira impunzi zishika ku bihumbi 3. Ariko rero siko vyavuye bigenda, bahavuye batangura kuturungikira ahubwo impunzi zishika ibihumbi 9 kundwi ku buryo kuva muri uno mwaka ugitangura gushika uyu munsi turiko turavugana tumaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 60. Ariko murumva yuko dufatiye kuri irya biharuro twavuze by'abariyo, murumva yuko bidakunda yuko ivyo biringo batanze, ayo mezi batanze zuba zamaze guheza kurungikwa ngaha mu Burundi. Naco gitumeje bundi tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarante habaye indi nama yabereye i Nairobi izo mpande mu gihugu ca Kenya, izo mpande nyene zitatu, aho bumvikanye yuko bongerako ukwezi kumwe kuri ivyo biringo vyari vyatanzwe. No kuvuga ikambi y'Induta ikaba yugawe mu mpera z'ukwezi kwa kane, y'Inyarugusu nayo mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Nuko rero urumva yuko bavuye baturungikiriye ibitigiri vyinshi, twaravyakiriye rero uko dushoboye dufatikanije kandi n'iryo shira hamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi. Twarabakiriye ko n'abarundi twari kureka kubakira. Mbere intumbero ya leta ni yuko abarundi bose bahunze kino gihugu c'u Burundi batahuka bakagaruka mu gihugu cabo c'amavukiro. Uko bazoza kose tuzobakira kuko n'abacu bashikira iwabo, bashikira mu miryango yabo. Ntidushobora kuvuga ngo ntitworeka kubakira ngo kubera bariko baza ari benshi, oya, kuko abazu ubu duca tubajana mu mihana y'iwabo. Imihana y'iwabo iracahari, bashikira mu miryango. Ntabwo dutera kamo n'uwo wese basigaye hanze yitwa impunzi ico ahunguke aze gufashanya n'abandi barundi kuba ku Burundi, hanyuma hanze hazosigara gusa umurundi yagiye ku zindi mvo mugabo atari imvo z'umutekano, imvo z'ubuhunzi. Be hamwe hogira umurundi avuga ati jewe sishaka guhunguka, umutima wanje nturatekana, amategeko avuga iki? Amategeko n'uburenganzira bwiwe. Abahunguka gushika ubu bahunguka gushaka kwabo. Avuze ko adashaka guhunguka ntibashobora kumuhungura ku nguvu. Leta ya Tanzania none muravugana ku buryo atamurundi zorungika adashaka? Urumva ivyo vyose nakubwiye ni vyavuganiwe mu nama y'inyabutatu ibiri mu ico gihugu ca Tanzania, ikabamwo n'u Burundi, ariko ikabamwo n'ishira hamwe mpuzamakungu HCR rijejwe impunzi kw'isi, rinahagarariye n'amategeko agenga impunzi kw'isi yose. No kuvuga rero nta na kimwe gikorwa giciye inyuma y'amategeko. Murakoze cyane. Yamara tukiri ngaho nyene zo cyabajijwe, harabaci barungika ubutumwa bavuga yuko ngo nk'impunzi z'abarundi bari Induta bobo ngo bavuga yuko ngo muri kino gihe barara barakubitwa, mbere ngo n'amasasu akavuga mu ijoro. Muramaze kubimenya navyo? Ivyo ntavyo turamenya ino mu bushikiranganje, ntaco twobivuga ko urumva nibibera mu kindi gihugu. Ayo makuru ntaradushikira. Tukivuga ku byerekeye impunzi nyene, impunzi z'abakongomani bari mu Burundi ngo harabifuza yuko bosubira mu gihugu cabo.
navyo mubona mumaze kubimenya canke mubona bishoboka? Birashoboka cyane. Twabivuze ibijanye n'impunzi. Impunzi igihe cyose ivugiye ko ishaka gusubira mu gihugu cayo, duca ababijejwe baca bakorana. Abo babijejwe nabo nico gihugu kiba carabakiriye, ni igihugu baje bavamwo, n'ishyamwe mpuzamakungu HCR baca bakorana bakarabira hamwe ico cifuzo yuko gishoboka n'ukungene ico shobora kuja mu ngiro. Rero bavyifuza gusubira mu gihugu cabo nta kibazo na kimwe, kuko n'ubundi igihugu cabo ni kiriya, ino bahaje kubera ibibazo vy'umutekano vyari vyabateye. Ikibazo canje ca mbere ndacerekeza ku muvugizi wa leta, kikaba cerekeye abakozi ba leta bamaze kuja mu karuhuko k'izabukuru. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo abakozi ba leta aherutse kuvugira mu nama nshingamateka ko agahamba bari babwiwe ko bazoronswa ngo ko kazoza karatangwa uko kazoba kabonetse. Ivyo bikaba biruko mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta we yari yavuze ubwa mbere ko ako gahamba ibice 60 vyako bazokaronswa mu mpera za ruhuhuma. Ikibazo rero aho bagaca bibaza bati noneho ca kibazo gisubiye inyuma aho gutera imbere. None uno munsi vy'ukuri bo kwitega iki ryari? Bitega iki ryari umuvugizi wa leta? Murakoze cyane. Ikibazo nagomba kubanza kugitomora gatoya, si ukuvuga ngo bazoza baronswa ibice 60%, siko cubatse. Muribuka Sebarundi agishikiriza iyo ntumbero yavuze ati igikenewe, icari gikenewe ngombwa mbere nuko hazogera igihe umukukuruke akaronka impamba ingana n'agashahara yaragezeko. Iyo niyo ntumbero nyamukuru y'intangamarara. Hanyuma rero harafashwe umwanya wo kwiga ingene vyogenda kugira ngo iyo ntumbero ishikweko. Bagize bakoze ibiharuro hariya mu mashirahamwe aje gutekerera abaja mu karuhuko k'izabukuru no mu zindi nzego zibikurikirana, baraharuye basanga ni ikintu gifatira kure kuko gihera ku bijanye n'ayo basanzwe baterera uko bakiri mu kazi, ajya bagenda baraterera batanga nk'intererano muri NSS canke muri ONPE, yuko kidafatira mu kirere gifatira kuri ivyo. Basanga hariho n'ibitagiye biharurwa neza. Ariho rero ikibazo cyavuye cigwa kiraza mbere no mu nama nshikiranganje. Rero intumbero yafashwe kwabaye ko naho batoshoka bahembwa ibice 100% by'umushahara bari bagezeko, nawe nuhagire igikozwe. No kuvuga bazo uko azogenda araboneka, kuko hariko hategurwa itegeko rizobitunganya neza rigasubiramwo neza n'ibijanye n'intererano zitangwa kugira ngo bifatire ku giharuro gitomoye kizotuma bashobora kugwiza ayo mafaranga azovamwo iyo mpamba. Niho rero hafatwa ingingo yuko so kuvuga ngo bazoza bararonka ibice 60%, no kuvuga yuko iryo tegeko rizotomora ingene bazogenda baraduga uko inoti zabonetse bifatiye no kurajya baterera. Rero no kuvuga ubu ikiko kirakoga ubu ni iryo tegeko ririko riraca ku ntambwe ritegereje gucako kugira ngo risohoke ritomora neza. Ico rero abantu nibo gihutagiza kuko hako kiza gihutihuti hanyuma ntigishike kwihangiro, coza buke buke kigaca ku ngazi zose giteza gucako, hanyuma iryo tegeko rimaze gusohoka rikazoshirwa mu ngiro ritunganiriza bose neza. Abantu rero kenshi yarabusanga tugomba ibintu binyaruka, tugomba n'amayira ya hafi, nayo ugasanga rimwe na rimwe si kenshi ashika kwihangiro. Reka rero twihangane turindirire itegeko riko riraca ku ngazi riteza gucako kugira ngo risohoke ryerekana neza mbega uwagiye mu karuhuko k'izabukuru iki gihe ahembwa aya ubazoba araronse angahe, mbega inyuma y'imyaka 2-3 azoba ageze kuronka angahe, ku buryo ya ngingo ya Sebarundi yuko ihangiro nyamukuru ari uko hazogeraho
ugiye mu karuhuko k'izabukuru aronka agashahara aronka impamba ingana n'agashahara yarageze ko ishikweko. Ikibazo kigira kabiri naco ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, kikaba cerekeye umugambi wa leta wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara kuva ku mushikiranganje ajejwe abakozi ba leta yahahora. Hari abakozi ba leta bari barituye ubwo bushikiranganje bavuga ko barenganijwe mu manota yabo, ivyo bise emploi type. Aho rero hakaba harabaye n'imyiherero itari mike yo kurenganura abo bakozi. Mu nyuma barabwirwa ko ico kibazo gisa n'icyarangiye kiri ku meza y'umushikiranganje ho bahasigaye gusa yuko barenganurwa, ariko abo bakozi bararindiriye umwizero wabo uhera mu nzira. None uno munsi vy'ukuri mwobizeza iki kuri iryo renganurwa ryabo? Uwo mugwi w'abakozi ubu uriko uratunganirizwa turavye ivyo tuba twasavye ababa babakoresha, kuko kugira ngo umukozi atunganirizwe birasaba ko umukoresha wiwe yemeza neza ico uwo mukozi ariko arakora. Ubushikiranganje bw'akazi bumaze kuronka ivyemeza ko umukozi ariko arakora iki, hanyuma niho buca bufatira kugira ngo bumutunganirize. Rero kuri ivyo ico kibazo caraje kandi kiko kirakorwa. Abahinga baricaye bivanye n'ivyavuye mu bushikiranganje buba bubajejwe, bariko baravyegeranya umwe wese baravye kubiba bisabwa kugira ngo atunganirizwe, kuko umwe wese abafise igihe yagiriye muri ako kazi, uwundi abafise igihe yagiriye muri ako kazi ntiba bagiriye muri ako kazi umunsi umwe, kubera ko baba bafise amatariki atandukanye bagiriye mu kazi. Bica bisaba ko bicara umwe wese bamurabire bivanye n'ivyo umukoresha amukoresha aba yamurungikiye. Rero ubushikiranganje bareka kurungikira ivyakosowe mu bushikiranganje butandukanye kugira ngo burabe neza ko ivyakosowe vyubatse neza bivanye n'ivyo abakozi basaba. Borema rero ikibazo cabo kirazwi kandi kigeze kure, kiriko kirakorwa vuba bwango bararonka inyishu batunganirizwe, ko leta iyo kugira ngo itunganirize abakozi bayitura. Murakoze. Hari inkuru zimaze iminsi ico naco no kibazo mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Hari inkuru zimaze iminsi ziriko zirahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga ko hari abarundi bari mu gihugu c'u Burusiya na cyane cyane abagiye kwiga, mugabo ngo bamaze gukwegerwa mu bikorwa vya gisirikare byo kugwanira Uburusiya. Ivyo mbere ngo bikaba vyaranabaye mu kubanyakenya bari hiyo, ariko Kenya yoyo ikaba yarashoboye guhagarika ico kintu. Mbega leta y'u Burundi yoyo hari ico yoba ikiziko? Nimba naho babizi hari ico bakiriko kirakogwa? Murakoze. Ico kibazo muri leta bamaze gukimenya. Abagiye kwiga mu gihugu cy'u Burusiya hanyuma bagaca ubasanga bari kubaragwana ku ruhande rw'u Burusiya bagwana na Ukraine, baba barituye ibiro by'ubuserukizi mu micungararo, baba barituye n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo kwivuna abansi ko haribwo busanzwe bunarungika abo bikenewe ko baja kugarukana amahoro aho bikenewe, canke ni inkuru zanumva bavuga zigendagenda ku mbuga ngurukana bumenyi. Nibaza yuko tutovyitiranya. Nkamwe musanga inkuru yabaye umunoni, leta yovyifatamo gute? Kugira ntidutoboze agatugwara, nitwasanga ari inkuru, leta izofata ingingo zose zibereye zishobora gutunganiriza abarundi na bene Burundi iyo bari hose.